umutekano w'umusaza urarinzwe ko kajya karagaciye Gitega yose bashize amateka jewe nitwa Ndamuhaye Abel nkabandi je suis ambassadeur de la compagnie limitée Burundi. Jewe abandi je ndi umudiaspora ndi muri Amerika vuga umwana je mbwira je mbe ndazana amahera jewe uyu mwana ageze hano byaserera pana bimwe bya commentaire kiyagihe narakira ama message ananira gusoma abantu yangana na kesi ihangana ya kesi yo yambwiye ati vuga ibyo byose ndabigukura ku busa mugabo uyu mwana je gwega akesi ndamusaye fani byari birenze fani sarayira nk'imisi 2-3 tutabonanye fani ntibyabaho bivuze yuko rimwe kabiri fani utamubona turi kumwe canke twasangiye twari turangize twaramana vraiment niwe muntu ahubwo nabonye yananiye kumetiriza turakundana ahubwo ntidukundana cyane ubwo nari kugerwa dukundanye cyane nakubwire yarananiye naragerageje byaraze washaka ko mukundana aranga umuntu umukorana byiza mwokundana mukaba umwe hafi na hafi kugira ngo mwigane imigambi hamwe yo guteza imbere cya gikorwa nanjye naramubuze ntawe mbona uya reka ndatamba nkirorera ahubwo mwe muri ko murancurira naramubuze mani ndamukunda umugwaye n'agahinda ndamukunda ahubwo naramubuze je ndamukunda Sambrag ahubwo naramubuze bro nera is wonderful Tanga is beautiful bas. Nera it is beautiful. Yes. Nera it is beautiful. Serious. Nera it is beautiful seriously. Seriously. Bibaye ngombwa ko urongora umugore wa kabiri. Wo mwabana no munsi yoba ameze gute? Nera. This is Flash TV. We shine to progress. Yeah, right. Hello, everybody. Hello, once again, everywhere you are. Mana yanje, icyongereza canjanye koko kiramperanye. Kwizera yuko bumeze neza. Ni kazi ka uramenye na nuwagwaye diploma. Sijeje mbate. Abera tangiye kuntera ubwoba. Sango yahaye diploma yanywa yatari bwaje. Mugatangiye kuntera ubwoba Imana imfashe kino kiganiro tukimara amahoro. Rero navuga ngo nizere yuko mumeze neza abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko byanka byakunda namwe ejo ubuzima uzoba bumeze neza. Ndi kuri yo Leonce the son of God, Dr. Walove aka Diko ruhande zanje n'ubundi banishanye n'umuhungu wanje aguhereza imana utobana handi hantu na hamwe yitwa Ireri Tazoyi. Tumwakira umusaza Abel Nduwayo. Musajya umeze neza? Meze neza kabisa. Ako mbona kwisa umusaza ntashatse kuvuga yuko ushaje mu myaka cange niki. Ni ka kantu tu. Oya n'ubundi abasore niko mwabaye. Bashatse gutuka bakwita umutama kugira kubera bazaragiye babibaza ngo batera ku mari zabo. Mwa kwita umutama. Mura ndabibona muri page yanje. Ukagira cyo ukabona umuntu. Kwako nkaye warusaza ngo aho buri mu biki. Aho kuvuga nambaye fresh yifotoza nk'agafoto. Nkaye wakizehe ngo wagi umenya kukuze. Kana igo ubimbwe usanga nduta. Umva rero. Kumenga bajemo akantu ko gufuha. Harimo n'akantu kisha. Kuko yuko ibyiza byoshika kuri bo gusa nimba bambonanye n'umwana arenze kabisa niririye agafoto ariko wakizihiwe wamenya kukuzi ngo ugatureka. Urumva rero n'ibintu byo kuvuga ati abantu mujamira izina giwe riratwika guma tujyana abana niko baba bibaza. Baguma tujyana abana wikize nico usaza ikava muri ibi bintu man. Namwe mubaka izina hanyuma nyine nzobuba. Ariko abana beza bo muranagenda nabyo. Man, amugabo. Bujumbura. Ariko umva nkubwira. Tugendanye n'abana beza nyine ubwo urabona nivyo bijanye. Birajanye. Ariko nawe unasa neza umupapa mwiza afite n'amafaranga se. We n'amafaranga uri umwana mwiza gute? We n'amafaranga ufise. Amafaranga afise ubwo umugabo unansigera na veni merewe nawe muri no minsi. Ugira mbere nka wa muntu usanga dora duhora kanyita ngo ndumukire. We nawe we nturi umukire. Yo. Bo nkize ku ruhande gwiki kuba nkomeye samagara iki mugabo mu mufuko mani uhuye nk'umuntu n'umuntu akakwita umukire uravyemera cyangwa urabihakana jewe
no bifata yuko ari nk'agahemo ambwiye gusa afashe umwanya akansigurira umukire kubaze abantu bamba banyitse umukire nayo babinyise banze ndagusigure maze kugwara mu buzima maze kugwara inshuro zenga nka 10 maze kugwara malaria ndaza tifoide nkaja kuri serumu kandi bakamvura nkakira urumva nyise umukire ntububeshe maze kugwara kenshi ndakira we niba utaragwara ngukire ubwo nturi umukire niyo mpamvu je munyise umukire ndavuga ati merci sana uko narigize kugwara ndakira nagiye mu bitaro ndakira ni inshuro nyinshi je ndumukire vraiment rega abe kumbe naho waganisha ahubwo waranateguye kabisa urumva nk'ico kintu umwanya ukiyumvire ngo mutoya gusa umukire watwoca avuganye n'abantu oya none umukire biva mu gukira none ugwaye ugakira je ndabeshe je navuze ubugwayi bwo mu mufuko ngo ntabwo ndakira nta ngwara yo mu mufuko ibaho bisagute ndagwaye kuba indaremvye none nk'ubu wambaye ipantaro imifuko yatabagurize ntumva ko ubugwayi oya none niwe ubugwayi wananiwe kuja kuyisonesha none umufuko ntiwo busonesha ubugwayi ubundi impuzu yambaye impuzu ubwayo ntiyo kwisonesha kabisa impuzu yambaye we niumenya ko itobotse ukaja kuyisonesha cyo kuvuga ngo uragwaye umufuko ngo uratobotse niwe ubugwayi utawusonesha uravyira babandi bariko bavuga bakwita bakunda kuguhamagara ngo umukire ubona bariko bakubwira ko umukire yakirutse malaria cyangwa umukire imana heza bijagafara jemba mbona ndumukire ko nakize ingwara ndamaze kugwara keshi nkakira nta nibindi jemba mbona ivyo bindi je navyonze kabisa none umuntu afise amafaranga aba yarakize yaba ari umukire mu abo warakize gute kandi no gupfa nawazopfa nibazo byose bimugira ko umva yakiziki erega gupfa gupfa yo ni destiny tegeza gupfa ariko mu mwanya tugihari umuntu abayigurira ikintu ashatse abantu heza afite imodoka nziza nk'iyaberi uwo muntu mu mvugo yacu mu kibano tumwita umukire no kuvuga ngo iryo jambo abantu rivuga bazorihebe bapfame bagiye bavuga umutunzi uratunze wo gutunga no gutunga ikintu nimba mfise umuduga mwiza ndatunze ntunze umuduga mwiza umukire nawe aba yakize ubukene bw'ujya mwanya ubukene singwaye ndebabeshe none rero ubwo imana ivyara abakene gusa kubera abantu bose bavuka bakenya man ibyo ngo ubukire nta muntu numwe ibyo ntibikora hindura muze muravuga umutunzi nimba ushaka kuvuga umuntu afise ibintu mwita umutunzi abimenye ariko uvuze ngo n'umukire oya ufata abantu bose bakenye badafise uburyo ngo nabagwaye ubisa abagwaye uri kuratukana bajya abantu bose abayede canka ababoyi mwita ngo bafise amahera make basi nabagwaye bo bitwarira sabagwaye ugashobora kuvuga ko bafise amahera aribo bakize bonyene yasivye ubwo rero nanje ako kantu bita abatunzi kuko batunze ibintu gutunga ibintu nimba utunze amazu utunze imiduga utunze ibikivya na gutaki uri umutunzi utunze ibintu abereka rero tuzacara kwita umutunzi byo kwita umukire tubihebe bo nimubona ndabibereye nta nakimwe Imana yaraguhezagiye umutunzi byo nta nubwo biba ari byiza kuririra mu bintu shaka tubifata uko iryo Jesse so kuri akantu rivuze uko ari gihe usanga wewe umuntu afise akadugu cumwita umutunzi ako nako ndagafise sinobihakana kabisa so nuko tuba tunatanguye tuyaga n'umusaza umwe mu bantu babatekeye byinshi n'ubundi ariko kuri je abari umunezero kukwakira umugabo ndonde man ibintu bimaze nk'igihe narakubuza uranyima n'ibiganiro pe ndakubura pe uri umuntu wanje uri umugenzi abandi nkabaronka ariko we nkakubu ubwo abantu twari kumwe mu modoka narishikanye ahantu nihenze mvuga ati vraiment mbabareje ngira nce nkata kuko bari bambwiye ati cuturindereshe dusubirana inyuma mbabareje nce nkata ari umuntu nemera ikiganiro ngo utakiganira kumbe casanga nkozi barakora yari yakesi dani acambwe ati ariko abere ndungitse aho ngubanje we ntubaha ibiganiro aho nenda gufashe mugugiye utakiganira ahandi muguwe ntubaha ibiganiro ndisigura birakomera uvuga ati uziko ujya mu hungu twakoranye ibintu byinshi ampromotinga iki ariko kuva tange mu bintu bya journalism aramaze ngira umwaka sindaje mu kiganiro ciwe nubwo bwa mbere ngira nje de ntahura abo ngo baba banone bakambora sukwanka ibiganiro n'umwanya ntafise umwanya uhari je ntaco tuma ntabaha ibiganiro mugo nta ufise ntahura ubwo wanakoze umva ziko mpora mba occupé kugeza naho n'umutwa ubakwa kwiplanta jarige murangwara nkumva ngira kubera uburuhe nkageraho nkaruha none mu mutwe wanje haguma nibagira ibintu byose nkibagira ku buryo nje no mu kiganiro cawe ibyo mbaza byose duca bicinyuma bigenda none no banje gukora iki kubera iki stress z'uburuhe abari gukora ibintu byinshi neza bigera igihe na filme harageze igihe na filme ndabanza ndahagarika
hageze igihe stress ziragwira n'akazi keshi naja kuyitere bambwiye bijya nkina batsa kamera byose bikaba byahise ngati mani bwabo ni yamajambo yo kunyita umuzehe niyo aburazi ukuntu bimeze kabura ubuzi ubigabure bimwe biha abantu muduhe ku mafaranga ikibazo aho gipfa ahubwo ikibazo gihera misi yose sindabona umuntu ankora akazi uko genda gakora usanga abantu benshi bakwega amaboko kabisa nanje ndi umuntu umwete mwinshi ku buryo ntabonye umuntu ari umwete cyane nyine bizongora ndonke ndacarondera igenzoro nk'umuntu ameze nka jewe aho nzoca ntangura ndibuke njyame n'amakuru yuko ngo ukija no mu gikono ukikorera ama ice cream je ndakora byose nta kazi na kamwe ntakora je nimba maze kubona umuntu je Abel urashaka kunyita umustar uravye bikogwa nkora basukara aba filime nini ariko ni Abel muzora muri ville ariko araterura ndumuyede mpakurura ibintu by'iwanje nshira mu mafrigo naco bimbwiye hari abantu bambona ya mustari nani umustar bakora none mwe burya ubustari ni ubustari ni kashi man ubwo bustari ukenye bwo guma winyegeje mu nzu utaronka na yatagisi ubaye umustari ukenye muri bugene na bisi muri bisi iravuga ngo bose barakuza ugacuguma mu nzu ugacusohoka rimwe mu kwezi mu mezi abiri ugasanga buri munsi kwasohotse hega ko gahuza ugashasha nibiki ariko ivyo naco bivuze ubustari udafite mu mufuko naco bivuze kubera ko igituma juzo usanga niyambariye bisanzwe je mba ndi mu kazi babantu batabizi bambona ngo yama mu kirato kimwe ngo yamiki ngo ntiyambara nk'umustar none misi yose nambara impuzu nk'umustar ndi mu kazi je nkunda kazi kanje kandi nzogakorana amaga kuko niho katumye mba Abel yo kataba kazi ntimwari kumenya gute rero ako kazi no ndakareka tugahora muri ville ndiko mpakura ndiko nagira iki bagutahure ahubwo cyufata yuko ndi umustari wa nyawo umustari yitahuwe anakunda ibikorwa ubu ni umustari aho nega mugihe wasanga society yoyo society canke ikibana atari uko baba bifata ugasanga bagufata nkaho umengo buri kuracafuza izina mu gihe industry yacu izo kwinjiza amahera nk'ubu nsohoye filime ya miliyoni 5 cyangwa nka 20 sinoza kuyikorera ibintu ze kabisa ya none mu gihe industry yacu itagira amafaranga nje nguma nanitse urutwe mu nzu ngo Jendi Star muri salon ngume ngaranye muri sango Jendi Star Star itanyiniriza amahera ubwo bastara nta nico bwa bumaze man genzo ukora akazi na maka kuko ako kazi ubwo niho gatuma mba umustar ndaronka amahera nkacanza gukora agafilme kanje sivyo ariko ya filme yoba inyinjiriza amahera tukaba dufise ibiraka nk'ubu aya makampani yo mu Burundi urabona natanga n'ibiraka ngo aduhengwa ama publicity nk'ubu kagira ucyo ugasanga nka limited yakwizeye guhaye umwaka wose uri ambassadeur wayo urumva ama miliyoni kakuyorera nka 50 miliyoni aho kweri no caniga kuba ambassadeur nawe uravyumva nacaniga kuba ambassadeur wanashaka mungire namwe nambaye code nambaye code hamwe n'umuntu je suis ambassadeur de la company limited Burundi cyangwa n'undi ambassadeur cyari kwahuriye igitega ndabukonto conge umutekano irera ramamagati turamuze umuzaza turakubura neza abakayo umutekano w'umuzaza urarinzwe ko kajya karagaciye Erega arajama ngo twarakangutse arajama oya gitega yose ndabwira jewe Abel ndamuramutsa gute nje kukwegera ba mutipe yankubise nkari ndavuga tusi wa muhabere tuzinanye mu gitega yose bashize amateka mugabo abantu bakunda kuvuga ngo no kugara ikintu cyambere umenya no kubajya abantu nabi wanje bahungu nabakinyi banje nabakinyi bo muri groupe yanje ya ujya Chris Mames ujya mu nani Goliath ya n'umukinyi wa G5 batavyo baroze n'umukinyi wanje kuravyo byo muko muragenda nivyo bukinyi banje uramujama rubangura ujya mu Munyarwanda n'umukinyi wanje kabisa sivyo ni kuvuga abo bantu rero nimba tugiye mu bya filme tugenda kome nk'abagiye mu kazi nk'abantu turi muri groupe imwe ya G5 production kandi rero bakabasanzwe ura bodyguard none se umva kubera iki je batomba bodyguard niba ari kumbodyguard basanzwe ura bodyguard niba ranje ba bodyguard chef wabo rero ni kuvuga yuko hari akantu kabaye twarage urabona ko hari mu ijoro saa 3 twagize ngo tumanuke batipa ati ntitwovino tari yivewe ivewe urayizi wogira ni imodoka ari abantu bazi kwita amazina y'inyama ivewe umengo ni imodoka none abantu bakumva ati inyama yitwa vewe abantu bati yo vewe je ndakene kubona ikintu bita vewe burya twaje twigira ahantu bita ku ngoma bar tucinjira
umutegetsi yagendeye Gitega ninde oya wari utinyitse man bakongera bakibaza uyu mutegetsi ko no mu makuru ntitura tubona icajejwe mu gihugu mugore ukumbe ryazina sanga muri Gitega yose abere baramuzi bose rusubona bose kabisa turamuzi bararyoherwa bikomeye turagenda twicarana muri jaride turajya iyo veyo turangije nka saa 4:30 tuca turinjira aho bariko baratamba muri boîte twaciye gusa tubaraba abantu bari uzingene badukunze yabaye arete aberi nyene tuzi ari ageze ngaha ku ngoma ba ufatike unwiki jenye ndavuga ati ntibikunda ko twatumanuke nagira ndabaramutse nk'akavinyu kweri naye ugasoma ariko kandi ndi mu rugendo ndavuga ati burya rero twamaze umwanya muto twayicara umwanya muto nyine abantu baryohe baca baduha intebe baraduhana twicara nyine baravuga ati nimutambire hirya girayo birashika abe nakazi ko kakanyukuri ushitse muri sinzi gutamba numva ko baduha agatebe je ndicara nkaraba nkaryoherwa mbona abandi banyuguta je sinatamba je mengo ni nkuguma babahometse ahantu ngeze muri boîte mengo sinyagara hama rero nka saa 4:50 naciye nsohoka turamanuka burya muri saa 4 twamanutse saa 5 niho ngira twe dufata ibarabara rya Bujumbura rya Gitega Bujumbura kandi mu isaha imwe n'iminota 15 nari ngaha n'umuntu nabwiye ati ndaje mu minota inga yaciye mbona ga dinore biba uratwara imodoka kabisa nuko byagenze rero abantu bafashe ko ari kwishima ngo su kwishima bajyana abahungu banje babimenye cyangwa ati umugabo yarobatse izina koko bajya n'abahungu banje dusanga dukina na sinema ngira nk'ubugore ati murabona muri sinema aje ashushe cyane sinema twise Manyanga seri sinema nziza isa neza ikeye mavuta kabisa ama image meza rero kuba ari abahungu banje dukinana urumva kuba twogendana nibisanzwe no mu misiza bitari myinshi arandi muzobona twagiye kandi atari hano navuye kuzohava burirana kajogojogo none ko turi mu kazi turabakinyi ba sinema turamana nakunda sometimes nuko nyene ufisa akantu ko gutwika kabisa izina ryawe ukarigendera kandi ukaboneka nyene nk'umuntu atamoto ubukene abari saba ku star asha kabisa hari abantu twayaze arambwira ati abafatare bacu tuba tubafana ariko ugasanga rimwe ntituzi ubuzima bwabo mu mazina yagera avuga ko eshe bagarukamwe n'iryabere ndwaye aberi yavukiye mu ntara ya Kayanza muri komine Muhanga umutumba Ngoma ajya nawe uri muri abantu bavukana amashuri atandatu unabiravye nta diplome mfise ariko sindi kijuju aya tusato ntano wo kubaka ku nimba mfise ajya nyine bavuka abantu ngo bari ahantu bavukana amashuri atandatu kubera ngira twegeranye no mu Rwanda aho biti butari babita ko bavukana amashuri nabo nyine nize ntara zegeranye Ngozi Kayanza zegeranye na Butare no mu Rwanda ibutare mu Rwanda umunyabutare bamwita ko avukana amashuri kabisa niko babita sinzi impamvu bivuga yego ni Butare ako kantu ngo kariyo ikaza Kayanza Ngozi nabo nyine bari proche ariko Kayanza yo nyine habarimo nakandi kantu none nk'ubu nkawe nawe niyuvuka ufise ayo wavukanye ukagira ayo wavanye ku ishuri nabishije none urabivuga ufise ayo wavukanye bagira nayo ku ishuri no bafise nka 20 nanga meshi cyane ariko rero Muhanga narabaye kugera muri 85 nahavuye nja no kuba mu Kirundo ko papa yarafise undi mugore nja kuba mu Kirundo aho bita Ibwambarangwe kabisa zone Buhoro mutumba Gatare niho nigiye mu wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu mu wa gatanu aho rero asha nari naminuje mugabo na 5 yongere kuri yandi aba 10 nta yandi wahavuye na 5 yongeye umwayo yirementanye ayo muduhomeka ko urumva nuko nuko no kwivuga tubandanirize gato ubukoze amateka yawe ndaza bari na maremare ariko tuyagire gace ku buzima bwawe mbere yuko tubandanya no kubindi mu bisanzwe jewe hariho ubuhamya maze gutanga keshi nakunda kugaruka kuko ni burebure kuganda butange uba wamaye nk'inkoko yose nkayijya kuko buratuma nsonza kuba ni burebure nk'ubu sino bigarukako uretse ko no guca mu ncamake gusa nizi ngahi Buhoro mu Kirundo
ngeze mu mwaka wa gatanu navuye nja gupagasa mu Rwanda kabisa turajabuka mu Rwanda muri zo province ya prefecture ya Kibungo turapagasa kabisa mu nyuma mva muri Kibungo nje Kigali naho ndapagasa nyene ndi Kigali mu buzima nyene busanzwe urumva umuntu agiye mu bihugu atari cyo wabo kandi ugenda atamuntu n'umukurikiye ari ahantu nyene wagiye gucyo gusa urumva ko ubuzima butabworoshe ndaca mu buzima bwishi nyene buto buto nk'uko abandi bose bacamwo narabaye nk'umuntu wo mwibarabara narashoboye kuba umukonvoyeri narashoboye kudandaza ikaranga muri Kigali naciye mu buzima bwishi nakoze ikiboyi biraduga kugeza yaho ndabiheba ndagaruka mu Burundi ngarutse mu Burundi Kigali yari yanyigishije ko no kwiga umwuga ndavye kandi Kigali ngo niyo wabaye mu mwanya munini gusombana gucumbura mu buto bwawe yego ndavye bikorwa nakora Kigali navuye niga ko noza mu Burundi kwiga umwuga candaza kwiga umwuga wa cuisine okay rero muri aya mashuri make naciye niga umwuga wa cuisine ngahi Burundi ndawiga okay nawo ndiko ndawiga umwuga kugira nige jewe nize nimenya nani nshoboye gupanga inzu hama nkadandaza imihwi kugira nshobore kwirongera amahera yo kurya ku mugoroba nkaja kwiga kabisa je baranzi muri village mu isoko ritarasha ndandaza imihwi kwisiniya gahe nyene yego hama ku mugoroba nkaca kwiga kwizine mwijero nkaja muri stage mu mahoteli abo bantu bambonana n'imihwi wamye ukora ibikorwa byinshi ni bwa buzima ubona umuntu utazi ivyo arimwo nadandaza imihwi nironkera uburyo niga umwuga wanje hari abantu rero bagaye ibintu akagaya ico mubeshaho n'ubu narabonye ko ugira gucya waravuze ko wabaye umuboyi ukusanga umuntu agarutse muri disikuru guza wibuka kuri umuboyi wewe urumva ugasanga abantu ukamenga yumva ko uguma muri umengo nibindi bintu aho kwigisha abantu ikintu cyo tuma babaho yego ukamenya ko ushaka udandaza umwe ugira ugere ku kindi buryo ikintu bituma abantu badatera imbere ashaka aguruke asimba ingazi kabisa umuntu wese afise yo yaciye umuntu wese afise yo yavuye uravanga ugere hajya kabisa ndandaza imihu muri ville hajya mu isoko abantu ntibamenya ko ku mugoroba ntanja kwiga ndabibamo mejeje ishuri nkimenya kuko nari mfise umwete nkimenya gukinjika neza ndaciye ndonka akazi nkorera umuzungu sinigeze nshomera kuva mpejeje uwo mwuga naciye nkorera umuzungu muri za 2006 muri za imete mu Kinini membwa amahera meza 80000 kiragihe yari menshi kabisa naciye ntangura akazi ubwo nyine nkimba 80000 uwo muzungu namukoreye nk'amezi 8 hari umumere wo mwishengeraho nasengera yari yuguruye restaurant VIP bayita Beta Send nawe yaciye andondera kubera iki wa mwuga nize je aca mpakazi muri ya restaurant camba chef cuisine no kuvuga wa muntu mbona na siniya burake yatangiye kumbona ngenda na mamiliyoni 2 ngiye gusuma mu isoko haje ngiye gusuma n'umushoferi ngaho tujana kugira ngire stock y'ibintu jana miliyoni uyu ni wa muntu kora tubona n'intuzi kabisa nuko nyine meze je nariko ndiga umwuga kandi niwo nta kubaho uko mbayeho byose sigihamana Imana yarafashije ariko narakoresheje umutwe kugira ndabi nshobore kubundi ubumenyi umwuga ari wowe no munsi nizera yuko ushobora kubugufashije naciye nkora ukuvubwo 2007 ndakora muri restaurant ndayikoramo ndemuje kwiziniye ndabandanya mu nyuma ndakora uwo mwuga niwe watumye nyene mbajewe niyo mpamvu nta muntu yakuze muri ubwo buzima yoba umunebwe ngo arabumunebwe ngo aragira iki oya jewe nubu umfate nk'umuboyi je ndi umuboyi umuntu rero yirirwa cy'umwanya ntuka ngo wibuke ko wabaye umuboyi je n'undi muboyi nurumuboyi nubu ari biraka byo guteka nibo gifise ukaba ufise urubanza rwiza ndondera dukora umuti kabisa none dukora umuti none muzoga ibintu ne nk'ubu ko nimba maze kumva Asia ko yagiye muri Amerika akazi yashitse akora murakazi yatanguye restaurant arateka kandi aritekera wenyene amapirawo inyama AbaDiaspora abanyarwanda barundi baba hariya babona umusitari nka Asia ariko arateka umuceri mwiza bacaja kumushorera urumva ariko wa muntu azoja aho ngo ntiyoteka ngo je sinoteka je sinonge none nimba utoteka ariko ukaburya wumva utandukaniye n'ibiryo wegeranye n'ibiryo nawe kuko ntuteka muguranye reka kugaya abateka kuko nawe urumva nturi kure y'ibiryo murafitaniye ubucuti n'ibiryo n'ibisanzwe kibi nuko bikora bitereko biraguhemba cyane hanyuma rero uca wisanga kubera imbere yuko abantu bakomenya cyane muri filime n'ubundi warabanje bamenyekana nk'umuririmbyi shaka utwinjizemo rero sasa ukuntu waguye mu buririmbyi ni kuvuga amaze gutangura gukorera umuzungu nari namaze kuja mu bintu byo gukizwa muri Eglise Gehizo des Âmes mu Nyakabiga
2006 ndakizwa nshanja muri korale bita Maserafi ndayibamwo n'uwo mumere yampaye akazi twamenyanye muri eglise nyene kabisa niho namusabiye akazi hama ndarimba muri iyo korali 2010 ca ntangura kwandika indirimbo ziwanje muri 2011 ngira mu mpera canke 2011 gutyo niho haje studio nshasha yitwa Agahogo Record yari yo umujama yikoramo n'umuti yitwa Placide Pro wari bakora muri Canada turagenda arankorera Avenue de l'Université niho hari iyo studio natangwa ndakora imiziki umufururizo nkora indirimbo nyinshi nakoze indirimbo nyinshi ama audio arenga 200 naguma muri studio nari mfise mwe indirimbo zaraza buri joro ryose narandika yebana nkaguma nje muri studio nkora umutwe wari ugiteguye n'ubundi nanibaza ko bifatisha kumbe sanga abarundi ibintu vya gospel by'abarundi ntibashaka no kuvyumva nibaza ko bizonafatisha sanga ntibakora no kuvyumva ndavuga sinzi ivyo ari byo ubwo rero za 2012 ntangura gukora ama video nibaza ko video yanje ya mbere 2013 je nayo imaze gushira amandirimbo kuri televiziyo y'u Burundi nisa amambere bakoze ama video nisa ama video kandi menshi kabisa nace nakoze naguma nkora ama video ndayakora 2014 niho nagize lancement y'indirimbo zari 8 zibona amasanamu kandi indirimbo zifite amasanamu meza ndibuka umuntu yari yazikoze n'umuntu witwa Freli Legend ubu akomeye Kigali Ifreni wari yazikoze ujya n'umuntu wanje twakoranye n'umuntu twakoranye niwe yatanga gukora video jewe no kuji Kigali wari uzi ko ari je namujanye Ifreni wamujanye Kigali yo nukuvuga Freli uko je nari nsanzwe nzi Kigali ankorera video za 2014 nagira nje kuzipromotinga mu Rwanda arambye ati ndakwinga inzu nzonjane mu Rwanda ndahabone tujane cyonyene kujya nama nagendanye n'abantu ugati inshuti yanje ngo tujane turajana dushikira hamwe tubana hamwe hanyuma aratekinika turamenyana n'abanyamakuru tugira ibiganiro byose najamo n'abandi kumi na Freli umva nk'umu producteur yakoze indirimbo umva bagenda bamumenye Kigali ibintu nk'ivyo mu nyuma 2015 abaye bijya byabaye yaciye yihungira aja mu Rwanda kandi yashikiye muri ba bantu b'abanyamakuru ramuhuye nabo bose bashikiramwo barafashanya ubuzima bariganye n'ubuzima mu nyuma arafata izina muri Kigali ubu nimbuzi Freli Legend n'umuntu arenze afise n'amasinema arabwa cyane afise cano za mbere zikunzwe no muri video kwanza cyane gusumba no muri video akora ama video arenze ego urumva n'uwakera 2013 niwe yankorera uravyumva ndamumenye vuba narize ngo nuno munsi oya n'uwakera nuvuga rero ko jewe arakwandikira abe nk'abagwa ati warakoze turavugana ahubwo n'ubu ari ubu nejo twaravuganye ari ibintu twaravuganye ariko aramfasha Kigali yego turavugana vraiment n'umwana mwiza urumva aranazirikana naragiye ni Kigali ndaje kubaraba ndaraba studio yiwe afite umugore w'umustar akunzwe cyane umustar akunzwe cyane kujya kwa ba Asia nyene izina kujya akina cinema akunzwe cyane nuko je rero ndakora izo ndirimbo ndabandanya 2014 2015 haba bijya ibintu birasubira inyuma za ndirimbo ntizasubira kuza ziravuma ibintu buryo ibintu byose byatangiye kuyangara haje kuko je nari bijya byabaye nkiheza kugira ama kuranshinga iyo album ariko haca haba bijya abantu ntibari bagise umwanya wo kumviriza indirimbo bari bibereye mu bibazo cyasanga nyene iyo album yanje ibaye nkigize ibibazo ndagira na concert je nagize na concert ndabanzogira concert nini baguma bambwira sinagira concert muzogenda muri YouTube muzoyibona era kuri YouTube riko nagize concert kuri Le Match ijya shengero nayujuje waruje Le Match kandi nagize live je nagize live kumta live mugabo ndaraba mbona nyene byose nguti ibintu bidafata uko akuje nagize ariko gihe waranadandaje amaside by the way baguze ku ideni bose ntibandishe n'ubu nta numwe aramba nababeshi ninge byo kwiyemeza mu rushengero biyemeza mu rushengero bigaherera mani bihereraho kandi umuntu yajagenda avuga tujya muntu arorosa amahera kumbe hari abantu ivy'Imana bakibikinisha aza mwishengero akabazi yuko ari kwiyemeza guheza umwanya gusa umwanya uburagenda ivyo bintu ni kibazo je abantu bose biyemeje nta muntu yandondeye nuko nca navugana n'ibintu turi mu by'agakiza bimeze gute dukora ibintu tuzi ko ari ivy'Imana ugasanga abantu baje n'ab'Imana ariko bakaba babeshi ibintu bisigura gute urumva rero n'ibintu bicana intege urabona mu Burundi uteguye ikintu ca gospel bakubwira ngo ugute ngurihisha
ibintu by'Imana Imana yabiguhaye ku buntu ngo bihere ku buntu ngira warabonye n'igihe Israel yaza amajambo yavuzwe ngo murasha gukora iki ngo umupagani ngo warihisha amahera turago nindakubaza none Israel akora umuziki kuri grad ifuko Imana itubohora tukuguruka mu mutwe umuziki urazimbi nibyo byatumye twe dusubira inyuma kuko urakora umuziki wagutwara miliyoni 2 hama nta nzira nimwe ihari yo kugaruzamo na duke ejo birakunda gusubira muri studio kuko abantu bakora ivyo bintu nubwo bibaza ngo nabakirisi ubwo n'abapagani kuko bakagombye gushikira umuziki kugira ubutumwa bwa Yesu bwamamare none ushaka ubutumwa bwamamare ntushaka kubushigikira ivyo bintu ngo umuntu yambwiye akantu uti na Bibiliya ku isoko uyigura amafaranga ntibayikogabe nese jambo ry'Imana kandi ari jambo ry'Imana biranguze nawe nyine yararyoje none wowe uriko urashaka ko jambo ry'Imana ryamamara mu by'indirimbo ntushaka no kugura indirimbo tutabeshanye nturiko urabesha abantu urazi kuja muri umuririmbyi aja muri studio agakora umuziki kandi ku mafaranga menshi video urabizi amakamera akora video ingena zimwe nka zya ndirimbo Israel akora ajya ama video imwe yo gutwara n'ama miliyoni nka 5-10 zya ndirimbo akora Israel nero cyumvira ko ngo akora ama media acaza ku media aje kuramutsa abarundi ku buntu nibiki ivyo akora ku buntu birahagije kuba akora ama video meza agashira YouTube tukazibona tugahimbagwa none ukeneye kumura muri YouTube ntumusanga yuko aryoherwa nakaririmbo kaja mu mpwemo ariko nimba yaje muhezagire kuko nawe yararushe je sinumva ivyo bintu nivyo byatumye tugenda ducika intege rero byarabandanije ndakora concert biranka kwa kumwe n'abarundi badakunda ivyo bintu vy'Imana bakubwira ngo wabihereye ubuntu bitangira ubuntu turahananyanyaza biranka turabandanya kugeza rero aho ninje muri filime 2018 gutyo niho nagiye muri cinema umva inyuma ya Frere ankora ama video ubundi yabandanije ankorera Frere tagihari yari Happy River Happy River ankora album ya kabiri y'indirimbo 10 cyo turavugana ingene twokorana nuze twokorana ama cinema tugira projet yo gukorana cinema twise Paradiso turagira niyo projet turayitangura hajya Paradiso niyo wari ushotinze yego niyo ya mbere yitwa shutinze kabisirandika amari kandi twayanditse twayikoze umwanya munini ya filime kuko yari nziza yanditse amateka kandi na image ifise n'ubugiye kuraba sha mwari mwayitonde wobona zike zirusha image ifise image nziza maso cyane kiyagana batanu mu papara amazu meza ibintu byose nyine biri ku rwego kabisa rero aberi nuwo urumva nashe mbandanya na cinema ndaduga kugeza shasha baranzi mu bishasha narinciye ku mayange kabisa kugeza none munsi ari aberi muri ko murabona hano abera afise ibikorwa byinshi ariko arakora abe uri umupapa w'abana bangana 5 bangana n'ingumu bangana n'ingumu ingumi kabisa urategekanya gucandukira iyindi ngumu ingumi igira kabiri sindabimenya okay byitayemo uvyakira gute upostinze nk'umwana wawe amini nk'umwana w'umukobwa ukabona abantu bari kora komanta ngo abera afise umukobwa mwiza cyane icambere byabaye nk'ibinshi turakobera ko Jesse nkunda kwamamaza umwana wanje abantu benshi barabizi niyo mpamvu batangaye ntibari bazi ko mfise inkumi ingana kujya sinkunda kubipubliya sinkunda no kumusha mu bya filime ndamwamamaza n'iki kuko jewe bo nuko nyine ndabyumva ariko byarashitse ujya munsi twagize anniversaire hama ndafise umuhungu wanje mbere ndangire ko ndanamwamamariza no kurara arenza fotora neza producteur wanje afotora amafoto meza cyane numupeti duske dukorana nukuvuga arabisa amafoto meza ku buryo nkamwe wobugira anniversaire ukaba utaramurondera sindabyumva rero nukuvuga ko kubera yari muhira byari ngombwa ko duca dufata amafoto meza ko jewe ni gakemo sinkorangira iminsi mikuru anniversaire mufata ibihumba amajana ngo nango abana ngo umwana yavutse je ivyo ntavyo mporangira azovyigira nakura namenya ko yavutse ngire kumuvyara no kumugabura no guma nkosoma mera ngo yavutse abe kutangiye gutinya ibere ivyo bintu je sindavyumva rero ujya munsi ko nari muhira tu uwo muhungu wanje nawe ahari acha dufotora aramufotora iki hanyuma ndapostinga nyene nk'umuntu ndiko postinga abana sha babonye iyo foto ndakurahiye yarashajije imbuga nanje ndabikubwiye ko yanyene namenye ko mboga benshi ufise umukobwa mwiza ararenze uri umurundi uri umusubi wawe yakubesha yo bamwe bansanga ni mbogisi bamwe bakambwira ndi umusore vraiment kandi yubashe nkura muri banki ndagusavye uyu mukobwa uzomume serious byaseriye mvise inbox ama message menshi ati nkwano mbera jewe abandi je ndi mu diaspora ndi muri Amerika vuga umwana je mbwira je mbe ndazana amahera jewe uyu mwana ageze hano
byaserera pana bimwe vya commentaire kiya gihe narakira ama message ananira gusoma muri Facebook yararenga nk'igihugu byara trendinze tu nkibaza ko byahereye aho yabe wo muhaye mu diaspora kaburerera amadolari oya avase ndayijya bayimaye amahera je no kwanga kuyajya no yatora ayo makuze bakazimenyanira amwankiye kazi yako nuko kuba ngo ndavyakira gute mbo ni vyiza ubwo ufise umwana Imana yaramurinza ariko arakura ariko ikintu cambira abantu bose bavuze ry'amajambo baribeshe uko aracari umwana wanje mbere nzomugira anniversaire vuba nubwo ntahora ndabikora cyane ndamuteganiza ka anniversaire le 17 zuku kwezi azoba kwije imyaka 14 bamwe bamukunda rero mu nterere ndamugira anniversaire nziza ajyana n'imyaka 17 yari bwakwiza azokwiza 14 le 17 zuku urumva mwana mwa igihagararo yakoranye igikorero kabisa afite igihagararo nigeze kuzana irari wawe nkaguma mbona ahengeka kajisho umva ko ataragera uzokubira abantu bihangana na kesi yihangana kesi yo yambwiye ati vuga ibyo byo ndabigukura ku busa mugabo uyu mwana jewe rwa akesi ndamusaye ageze aramubuza tube databo ego akajya ahantu sa yakesi nanje narase bati arafise 18 musaza nyene oya aracari muto ntarakura musaza nyene ukankoma bihangane nakura bazomenya iyo bahurira ko burya numenya aho bahurira uyu mukobwa wowe waravyaye ukarera gakura uwo bazobara numenya aho bahurira kuko ku myaka tugezemo nta muvyeyi agishimira umwana ivyo vyabakera niho ndavyumva vyaba ubu twe ntibikiba kabisa kuba gukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi hari amajambo ukunda kwandika ukayandika tu mu buryo wewe wiyumvamwo bamwe bakayafata bakabifata amini nk'utugoboranje twiwawe tu udutwiko twawe abandi nabo bakabifata nkuko menga go bari ubumenyi buke kubibye ibintu byakira gusa kabisa dutabeshanye n'ubumenyi buke ndabufise ariko nimba afise ubumenyi buke nkabafise n'abankurikirana ico kiramaze kazi mfise ubumenyi buke mugabo nkabafise abankurikirana kabisa mu gihe hari abandi bafise ubumenyi bukwiye badafise abakurikirana ico kiramaze hama mu byo mpora nandika hariho bimwe nkora ndabibona jewe nyene hakaba n'ibindi nihenda kubera stress z'akazi n'abantu benshi bambwiye ati duhe page tuyiyobore kuko nta mwanya ufise uravye ibintu mbamo nukuri ko Imana byo gutanga ingene nkurikirana n'ibintu bica ku mbuga akantu kose gishize ko mba nakabonye ubwo nyene nije mbere ntangaho gapartage atangije ubwo kabisa abe umuntu ingene nkoresha umutwe wanje biragoye naho ubundi niyo mpamvu uzosanga nihenze hari gihe nandika ndiko ndagenda nkaba nariko mu kazi keshi nkaca mpagara nk'ahantu ubwo nyene nkaca ndandika nga poste kanje ngo vu rero kwanda bigize nyaraguritsa komodo kuri kuratwara rimwe rimwe horo naviga kubera reka polisi ntimfate kirazira gukoresha telefone iri kuri vora naho uravuga ngo arige nandika ndi kuri vora banyakuba arambeshe nabyo mura nkora ivyo ariko nyene nkaba ndi muri stress nyinshi nkiyaranje nkandika ariko tutabishanye nta kintu kimwe ndandika kidashoboye gusomeka uretse ya mico y'abarundi n'abantu ba mbere bigira incabwenge kurusha abandi abarundi n'abantu ba mbere akantu kose wihenze kandi ntitobe ko na telefone ubwacu izi telefone zirahenda hari kuntu telefone yandikisha ikandika ibitari byo wowe wagira oke ugasanga wanditse sivyo yarungitse rero ko jemba ndi muri stress sava ari nzanze narungitse nasanga nihenze ariko nubwo mba nihenze ibintu nanditse wabisomye uri umuntu umwana mwiza udashaka kwiyemera nanyungo kwiriga umbwira ngo wari kugira ibi kazima ivyo nanditse bisomeka message natanze wayisomye nta muntu numwe muri ino si nuwiza amashuri byo gitora yombwira ko atari henda kuri message kuri phone umuntu wa mbere abimbwe hari n'umuntu ahora ankosora kuri commentaire nawe akankosora mu makosa nyine numva iryo bara ariko aragukosora n'umuntu akankosora ko jewe wihenze ngo ntiwize ngo urerekana ngo ububono agaca byerekana nawe mu bubono akagukosora akora amakosa akankosora nawe mu makosa bivuze ko ni ikibazo dufise gusaba rero byo kwiyumva ngo turi ncabwe donc ubwiyemezi na hatari ivyo umuntu yanditse ikintu ukagisoma ufata ko wagitahuye kwereka kwiriga umucafuza kubusa kuko nta muntu umati kuri phone nawe wama wihenze ariko nkubu nimba nanditse ngo mutima ro comedy ivyo wibaza ko je nabivuze ntazi ko umukomedi yitwa le comedy kabisa ndabizi le comedy voilà je ndabizi ngo nimba ndamwitse ro comedy ndamwise mu kirundi none le comedy ni giki ni kirundi oya reka tumwite umuro comedy nico kirundi man twe turabarundi
kazima abantu baba banyine mutima ro comedy mahoro cyane Kabisa. je ndamwita ro comedy kuko n'umukomedi ndabigize basi mu kirundi iya nko kubikora muri rwa rurimi ndabishire mu kantu kameze nk'akarundi mu kantu k'ikirundi kubivuga neza nimba ubivuga neza uvuga les comédies neza urabihembegwa se aramera bikwinjiriza ko ngo avuze igifaransa neza prononce je neza yeah? kuri wowe ibyo nta nico biba binavuze ariko je ndagutanga mu mwino minsi igihe nigira lancement ya filime naragenda avuga ijambo nca nandika ngo nca mvuga ngo jewe nitwa Ndamuhaye Abel nkaba ndi CEO wa G-Face Production. Voilà. Niko wanditse. CEO. CEO. Awe nuko wabivuze. None we nimba waragiye ku ishuri. Ziya ndome bazandika gute? Ni ndome zimeze gute? Si za CEO. Si che na O. Ni che na O. CEO. Aha voilà. Che na I. Che na E na O. None we nimba waruza amashuri ukayamara. Izo ndome zimvugira. Zivuga gute? Ndazivuga mu gifaransa mu cyongereza. Turi mu kirundi ni che na E na O. Ni CEO. Je ndi CEO wa G-Face Production. Je amashuri yose nize je kuva mu wa mbere banyerese che nta umunsi numwe yigeze bayita se wita ngo CEO muyikura nta munsi numwe bigeze bambwira che ko yitwa I muzaza ranye rero je naciye mvuga ati ndi CEO kabisa CEO wa G-Face Production baratwinga bya dani kandi ko ndavuga ibintu mwarimu yanyigije kandi kinatangaje mva ko bari bana deja bamaze kumenya ko banavuze CEO ni ya nivuze mu kirundi kuko ni gwa rudome banyigije mu kirundi kabisa je ndaruvuze mu kirundi nkuko barunyigishije ivyo biba bihaje hambavu y'ikirundi hari urundi rurimi uzi kuvuga urundi rurimi hawari cyongereza hawari umvise nta nivyazi ma ukinenda kwishora none nari mvuze hawari I am fine. What is your name? My name is Diko. Where are you? How about you? Me? Yeah. I am Abendwa. Kweli. Nuko takumaze ngo where are you come from? Where are you come from? Where are you? Where are you exactly? Umbwire isiti mbamo cyose ndabitora. None mushaka menye ibirenze je biza kumena umutwe. Je nuri indege nkaja Nairobi nta muntu tujana w'umusemuzi aza kunsigurira. Nibyo wivugiye. Je ndivugira. None bagiye bakobwa mu ndege navuga ati how are you give me meat. Nindatakiza. Nimba ari bijyo niba ndi hanze mvuga ati give me rice ndaiz bananas give me meat nakubali mzee wangu give me rice and beans kabisa and the meat kabisa and the cheese nkavuga ati mu muceri n'inyama n'ibiharage beans hanyuma ni sauce man turi proud yuko jewe nimba nzi mwene utwo two kumbesha ivyo bindi we nawe bigu ako abashaka nko kuvuga ngo shaka nko kuvuga ati nera ni mwiza wo bivuga gute nera is wonderful cyangwa is beautiful bas nera it is beautiful yes nera it is beautiful kandi bya seriye nera it is beautiful seriye nera it is beautiful seriously nera it is beautiful mugaga kapira we tugemuri uno muzi goko man ibi karanaje kubesha we numenya ibintu bigufasha aho urengana ivyo bindi birenze burya nta muhinga ninde muhinga w'indimi ninde muhinga wo kwandika neza kurusha abandi kabisa canke ware umaze kubironkera igikombe ko we wandika neza utihenda kuri critique umaze kubihemberwa ninde man burabe ivyo nantura we ko bisome kuri kwigwa vraiment kabisa je mura ndabiraba nkitwe icambere je nubwo ntuka je sincavura ndabiraba nkitwe nyoga nk'uyu mubingo waratahuye ivire waratahuye agakino urimo abe ubona ubuzima iyaza ko bari nk'umugore iriko bari umugore ameze gute inde nkiyo buno buzima tubamwo ufatiye ku buzima bwiwe uraca mugeze none munsi nkiyo ubuzima bubaye nk'umugore yomba ubuzima buramutse ari nk'umugore bugahinduka bukitwa umugore
uriko urantahura sindiko ndatahura neza ico ushatse kubaza bro ubu buzima tubayemo nk'igihe bwoba ari umugore gicwa ari umugore ubona ari umugore yo bameze gute ubuzima tubayemwo biga bivana n'ubwo buzima ari kuravuga ukubugereranya tu nk'urugendo rw'ubuzima bwawe wewe waciyemo uramutse ari nk'umugore ubona yo ari umugore ameze gute bo reka mfa kwishura nubwo ntatahure yo ari umugore mubi ngira Jeme amfite ikibazo sina bose erega sinakubaje ndakizi naje ngo kimeze uko ni compare ni nko gusa ico nuko ubuzima nabayemo burashariri nago si bwiza bwagiye buba bubi ariko hamwe n'Imana hagenda bumera neza urumva ko nuko nta mpamvu babajije uko nimba yo bari umugore yo bari mubi uko nawe yo bari mbo narabaye imbo nimba uko nyene tu ni muri yo sense umugore nyene yo nta gihe for example nk'akarero kuri cyo uri kuravuga nta gihe ubona uwo mugore yo bari mwiza nta gihe ubuzima bwakomereye neza ukumva ko buryohereye jewe nta musi w'ubuzima baramira neza urazi mama impamvu ubuzima butaramira neza muri ino si nimbuza ikintu nanka kuva nje muri ino si nkasanga hariho urupfu uko nabimenye nje ntaraza ntabyo narinze kabisa maze gusanga ariho urupfu nasanze byose ari pfuti kuko burya umunsi wapfuye mwo kimwe nuko wapfuye utazobibona wosanga umengo ntiwanabaye ugarutse ukira uwozonga umengo ntiwanabaye kuko wewe uzogenda we n'ibyawe n'ibiki byose ubeze futi kabisa ube zero bivuze ko uba umeze nkaho umengo ntiwigeze unabaho urabyumva nico ubuzima bwakwigishije rero je maze kubona ingene ubuzima bumeze nasanze byose kabisa ntaco kwishimira gihari ngaha mwisi mu gihe byose nzobisiga nkagenda kabisa ntaco kwishimira gihari oya nanaki oronera mutoni umuntu mwamana kenshi mu bikorwa byawe hafi yuko bona bibesha kukamenga muranabara asiguye iki kuri wewe ahubwo rero abantu babivuga ntabyo bazi nimba ari umuntu tutabonana n'inera kangahe je mbona ndi kumenanira ariko ku n'ukwezi kwashaka guhera n'amezi birarahera niwe muntu ahubwo nabonye yananiye kumetiriza nawe ndonka je ndamara ukwezi nera ndamara ukwezi kumbere ibyo abantu babona ntibiba ari byo cyo babona muri kumwe mu modoka mwapostinze kangahe ushobora kumara amezi 3 nera ntamubonye tutagendanye mu modoka tutagize iki nera azaje muri tournage donc arakunda ibya sinema aza gukina nyuma ya sinema sha ntumubaze ntakeneye ko unamumenya ivyiwe ngo mumenye oya ebana aheje gukina bayagiye muhereje aho kumbe nawe ntumumenya kireka byaranani kireka ni nka cagihe bishitse mugahurira mugiye nko mu kiganiro tu aho mugaca mutombora ugafoto ariko ibirenze ibi ntabibaho kabisa abigeze kuba basa n'ababakeka ko menga mwoba muri no mu rukundo turakundana ahubwo ntidukundana cyane ubwo nari kugirwa dukundanye cyane nakubwire yarananiye naragerageje byaraze washaka ko mugundana aranga umuntu mukorana byiza mwokundana mukaba umwe hafi na hafi kugira ngo mwigane imigambi hamwe yo guteza imbere cya gikorwa nanjye naramubuze ntawe mbona uya reka ndatamba nkirorera ahubwo mwe muri ko murancurira naramubuze mani ndamukunda umugwaye n'agahinda ndamukunda ahubwo naramubuze je ndamukunda Sambrage ahubwo naramubuze bro akonera wogitaje umusaza ko mbona munabera ntamrakubwira ko mubera umwe babiri batatu abantu bose ndivuga batubonanye uvuga ati vraiment byukuri muraberanye kabisa nuwa nkuru kwavu aremera ko zigwiruka ariko nawe nimba dufatanye n'urugendo tukaja nko mu Rwanda nkajya twege gukina vraiment abantu bose babona biryoshe niyo mpamvu je ndakubwira nanje ndamukunda abona ari umuntu twokorana cyane muri sinema kabisa tugageza sinema kure mugo ndakubwiye ko wevye mu bwangu turamana narananiwe tugeranirize abera induwaye akiri kumwe na Fani nabera induwaye uno munsi ari kumwe na ne ngereranye igiki gereranya mu bantu babiri uko tubana ubuzima abera yabamwo kera kiri kumwe cyane mu bikorwa byo na Fani n'ubuzima abera abaye mu no munsi ari kumwe na ne Fani byari birenze Fani sarayira nk'imisi 2-3 tutabonanye Fani ntibyabaho bivuze yuko rimwe kabiri Fani utamubona turi kumwe cyane twasangiye twarangize twaramana vraiment kabisa bivuze yuko bwakera garagusoseye gusumba ubwo no munsi urimo
oya sivyo nshatse kuvuga oya nishuye cyo wambajije nimba nira ndamubona nka rimwe mu kwezi fani kaba twabonana mu ndwi nka gatatu kane nico nishuye conyene kabisa uzi ibihugu bingahe ku isi yawe maze kujamo oya ibyo maze kujamo bambwira byo bari nk'indwi cyangwa bitandatu waratembere cyangwa ko East Africa yose warayimaze ya ndayizi East Africa kabisa mbo ndazi mu Burundi ndazi mu Rwanda ndazi mu Uganda ndazi muri Kenya ndazi muri Tanzania ndazi muri Congo ya kabisa nka bitandatu ukunda irihe bara ibara ntaje nta bara ufise prefera cyane gusumba yandi wumva ariko nezereye gusumba ndakunda utuntu dusa na vere nimba ari nk'impuzu donka agapira gasa na vere kaba gasa neza gasa n'icyatsi kibisi iyo wambaye neza hamwe nawe wiraba ukavuga ati muguno musi napendeje wambaye gute bo ntibiranshikira ngo nambare neza urumva ntavyo nome ntibiragushikira ukabona ko wambaye kireka ari wewe ubivuze ati no musi wambaye neza umva niwe wobibonye je gico nkora gusa ndambara ugira singene mpenyi kubura sindi impene kabisa conyene ico kurya kidahara ku meza kwabera indwara umuceri n'ibiharage urabikunda nuko ari byo ronka cyangwa cyangwa nabikunda nuko ugwaruka ari byo rukunda je navyo nkunda mugo umwana abuze umuceri ku meza umengo ntukiri papa kabisa bibaye ngombwa ko urongora umugore wa kabiri wo mwabana no munsi yaba ameze gute nera yo ibi mvuze navyo oya ndabivuze gute ndagoye oya ntitwenza kwera ubivuze nabi to nuko nyene gwagobaje ndambaye ibara ku mugore w'abandi gusa yo baba batamutwaye kabisa byemerewe kuzana nk'abagore bakabiri yego bikaba byemewe Imana ivyemera n'igihugu kivyemera cha nta wundi atari bonera vuga yamwe no cha ndamwiyegereza igaturaberanye wanakivuze cyera umusazi ikintu ndamukundira ikintu giharara kikubwira akakubwiza ukuri nibihe bintu bibiri ururaba kuri nero kavuga ati Imana yaragusizira kurema ibintu murana buryo buboneka inyuma ibintu by'inyuma ambo afise aravyibushe nyine afise igihagararo hama afise n'inzobe nziza yego afise inzobe yabye kumba kayobe ntikakugwa nayo urabona inzobe hamba biravana nkayirere yikundira birabura iki yo kijere nkunda abantu b'inzobe kabisa Imana yo guhakuramba kumwe nyene umuntu abaho kwisi n'imvi zigatonda ni igiki wumva ko woba warakoze imbere yuko utabaruka nobana nuvuga ati Imana izomfashe nzove kwisi naranguye ibi nibi ikintu noba nosaba Imana ati ndamvye nzove mwisi nkoziki kabisa icyo ntaco nomeye uko bari byinshi ntaco nomeye bivuze yuko byinshi mu ndoto zawe warabigeze byinshi ngena ndabikora rero nibyo mba nipfuza nyene mugo ntararonkera mwaye canke iki mugabo ikintu cyambere nk'umuntu w'umupapa biza gupfa usize abi wawe heza warabubakiye inzu nziza babamwe warabubakiye company je mu bintu nubaka mu buzima nubaka akazi kanje ku buryo kuzobaho tagatunga banje mugenzo ba ntakiriho kagatunga nabandi akagera igihe company yanje kaba yo hakaza abantu nubwo no bantakiriho ibyo nico kintu ngwana naco bana turangiza rero reka mpereze hano hantu bwa buzima ubayemwo bw'ubustare kwamamara hirya no hino urumwe mu bagabo bakunzwe kubonekana n'inkumi nziza bya hato na hato kenshi ntibiheza bikabangamira urugo rwawe ariko nizo nkumi uvuze je ntazomenya niko ndavuga mu bikorwa vya filime urazi impamvu bavuga muri sinema batuvuga ni hahandi tuba turi muri sinema ukakina n'umukobwa nk'uwari umukobwa mushasha turimo dukinana muri manyanga seri wa musiyera wamaze kumwinjira mu bantu banditse bamumpaye umugore wanje nukuvuga nk'ubu tiko turakinana nimba bararavye seri ya mbere twakinanye arano byasaba ko ndamubizura kubera tutanakundanye nagiye kubizwa narahushe nk'uhuha intuzeye urumva nukuvuga yuko muri commentaire baranditse ati iyo bizu si yo vraiment ni manyanga ega misango nimba dukina sinema twagombye kuja kwina sinema ya nyayo ni tukitoza ico kintu tuza gukora kuko je mujya mukobwa wosira nabwo ati vraiment inyuma ya kamera ziko tudakundana mugo muri kamera nkunda profite nta indi nyungu man nta yindi uprofitiremo dukundane tugwira abantu bazora aho bazobone ko twari dukundanye mugabo
agameta kitangwa nakanyungu kafi niho bihera muca muvuga ngo umuntu agenda n'abakobwa iki ko nk'umukobwa ndiko turakina n'abampaye n'umugore wanje ariko manyanga urumva izina manyanga umugore karankoresha manyanga ariko nta rukundo ariko arambesha ikundira udusore muzobibona urumva bivuze ko jewe nta bakobwa twamana kabisa ni nkuko ufata nimba fasha urugendo nkagenda na Ronera tugiye mu Rwanda gukora sinema uko se ukugendana kwamana kuko tugiye mu gikorwa biheze biraheze nakubwiye ari ngaha ndamubura kabisa ndamubura shaka Imana imubabarire n'umwana ndamubura n'indwi zibiri zitatu n'ukwezi kugahera aza merekedi muri tournage ahejeje abagiye biba biheze niwe sindanajaye kabisa niwe sindahemere ndahazi mugo kwa majambo yanyu arashobora ko ari yatinye ati warugabo nago nkeneye iwanje kubera ko baca bavuga ibyinshi uvuga nk'ubu ugumye umbona nja kwanira ucuvuga ati sha kabisa rero bituma ntanajaye urumva muri abana bari muratuma n'imigenderanire y'abakinyi idashoboka je ngiye kwanira hari igihe noba ngiye tuvugana iby'akazi ariko abantu baca babona ko noba ngiye mu bindi bigatuma ntahabwa akazi vraiment ndamara n'amezi 3 je ntagiye ahaba oh la la c'est vrai kubera iki maneno ya watu rero abukwiye rero urazi ukwiye gukora byumva bikunezereye cyangwa ubona yimi murongo gusumba ibyo wumva abantu nera bwiranera aza akora ibyo yumva bimunezereye niba yumva kujiwa atakibazo ndekanze mani ndeka nera aho uri ndaze wo kino kiganiro uri kurakira nareke kumva abantu abere yinjire ugurura umuryango yinjire nareke kumva amabwire y'abantu aguma yumva amabwire y'abantu akumva mwebwe abanyamakuru mumwagiriza aberi agatangura kundabira iyo ibiganiro byose agiyemo bacambwira ngo wewe ngo nabere ngo tubwire mani bagiye abanyamakuru nabo barafuha baramukunda mani barafuha niyo mpamvu bafuhira bagafuhira umuzehe bareko umuzehe afatwe neza oya turaberanye wabivuze nira turaberanye bariki abo bana bagenda bana musaza tugushimira kabisa kuba watwitavye wari umunezero kuyaga nawe nenda gushimiye kukakanya tumaranye ama vraiment mbabazi nyinshi aho utandose si umutima mubi nabitahuye gusakaza n'umwanya muke ntafise na stress nyinshi ubu urabona nagerageje numva ko wanyigoreye nataye ibintu ahandi byari bihari kabisa ndavuga ati reka simbe bo si umutima mubi kandi nabandi bose noba ntaragira si umutima mubi keshi ushaka ko ndaguhiganiro tuguma tubivugana tukabivugana twana marandevu kugira azogera igihe kakanya kabonetse cyo turapora dukure kabisa yego hama merci beaucoup uze yabarabe the craziness mu film muri kwa the craziness na manyanga seri ya Beri Ndwaye official ubu ngiye kuzanda zibaha keshi buri kabiri mu ndimi zo kwa mwarose filime kabisa yego n'ibindi bikorwa byinshi zogoma tubibagezako merci asante sana This is Flash TV. We shine to progress.